kitu kimoja nakwambia tu, hashikie mzigo wake aende nayo nje. Mistoki hapa. Toka nje. Mistoki hapa. Ndo mwenye mimba, mistoki. Brother. Mama yangu birakaze byabi. Ngoya kwanza. Gatoya. Umva gato. Umva gatoya man. Umviri gatoya. Yebe gawe. Ashatse gutera induru nca ndamufungisha. Aho ni byarashitse arantera inda. Baranyirukana imuhira rero narinje umfashe untwari wiwe. None muhiri wayo je ndahatse. None ko banyirukanye imuhira. Inda ni gwanje. Utanguye rero kunzingura. None je nca njamwibaraba. Fata hagi mkinga canke imoto utahe muhira tuzosubira undi munsi byatwagize sivyo none. Mani twende bana iki gihungu cavuze ko kizoshira umuntu ndagiye mani kanatsi moto ngende. STV every story matters. Ponga tena. Yo vipi man? Mizigo. Yes, 1 2 my name is MC Andy, this is STV. Nkuko mubizi rero jenje gukora ikiganiro no mu petit frère camamare. Ni sawa kwanza uri mu biki wewe? Ni sawa nenda gushaka. Mu biki? Nshaka kumfasha. Inge nkora ikiganiro gato yacu cadukiwe. Mviriza nenda gukeneye gusa umwanya muto. Hari iki? Je nshaka kumfasha. Kwanza nkora akaganiro. Oya mviriza please mfasha basi. Hari iki? Umviriza. Amavarize nayi iki kwanza? Ego uravyumva arindira nyemerera umfashe. Camamare hinge gatoya sha. Shaka umfashe ikintu kuba murambona benshi bamubafasha. Shaka umfashe. Untware kujya mu tipe yitwa Brown. Yakiziki. Brown byarashitse arantera inda. Baranyirukana imuhira rero narinje umfashe untwari wiwe. Yaguteye inda. Ego. Rero hari inda. Atari byarashitse. Watavyimbye cyane none. Oya ntihabyimbye cyane ariko bisa ko hari umwana. Waragiye bavuga ecograph, waragiye muri ecograph. Ego naragiye. Basangiriyo. Basangiriye. Ni yandere. Ni ya Brown ikajya gatipe gakina muri Bantu Boy n'imbukazi. Kandi ujyara kusudira kweri ntafyina. Uriya tugende wiwe. Uraza hafashije. Ego no bandahazi ariko wobuhazi mwabikorera he? Yarambeshe turagenda muri hotel. None yarakubeshe wewe uri kijuju rero. Byarashitse wewe ntavyumva ko byarashitse. Iyo ibegi rimwe ibiki. Impuzu banyirukanye none ntavyubona. None bakwirukanye kubera iki? Nsubire kuwa inteye. Ari byari biryoshe uwo munsi. No munsi ariko wafunze isura. Ndarushe ahantu mva ndushe we ntwara tugende. Urumva. None ntadukubitaho. Oya ntadukubita nana kimwe. Ashatse gutera induru nca ndamufungisha. Kubadi wateguye n'abamufunga. Oya ndagerageza kubaronde. Gusa rero tujyana ariko ntuvurugane bya bintu by'iwanyu mugenda mwishwanisha tugende neza mutekano. Ashatse gutera induru nanje ndamwereka ko nkazi. Umuntu nimba yaguteye inda we uramwereka ko kazi ukende unamunisha sura upole atayijikana. Sasa. Sasa urazi. Camamare ndaje gato ya mane we nta kibazo ufise urabizi. Have ngende kwanza kumviriza abateranya amada. Ibindi bizoza mu nyuma. Ingora rero tugende. Zinga ko kavarize kawe neza utse tugende.
Yes, nkuko rero mubibona nyuma umukobwa amaze utubwira ibibazo afise twahise dufata urugendo ukunyene mubibona ko byaciye bigenda aho gushika aho uwo muhungu asanzwe aba twabutsa ko ari umwe mu bahungu basanzwe ari abadanseri kandi je kukungene ndamuzi kwe ntakunze kuvyorosha kweri iyo ngisara ako kagisara gafise ako kagizo ko kujya abana ragafise rero camvuga ati nitwo vyidengagiza kandi umuntu yatwizeye aratwitura rero nyuma y'urugendo twafashe mwarubonye ubu twashitse haba naha muri uru rugo rero ikintu gisigaye nimba dukubitwa nimba tugira iki tugomba rero twinjire hanyuma dukora umuti cameraman sasa ni hivi wewe ni wewe ubanza kwinjira ngoma ndodore wowe ubanza winjire kugira nimba tumuronse n'umuntu umwe ntaducike ubanza umufatire image kwanza imbere ya byose kugira ngo bize kugenda fresh boro rero nimba dukubitwa nimba bigenda kinisi munayo atena jende je muvumbuzi w'umumesha umuvumbuzi mesha muvumbuzi niyo izina ryanje rishasha mesha muvumbuzi muandike muri commentaire rero turabe muvumbuzi mesha wumvise akazina gashasha kandi ace akandika ati muvumbuzi mesha cameraman ndahinduye we nutangura kwinjira nabonye harakawa nje ndinjiye rimwe na rimwe puf nga abanga ibintu vya birato vyiwe uri tayari ego none we ntuzi ko ari we mwene inda none ndamuzi ni muvane muheze Nani huyo? Oyo vipi man? Oh bro, nani? Ni Andy bro. Vipi man? Fresh man. Osa. Fresh lakini. Poa. Bro, Nini wiki man? fresh lakini. Fresh. Wenda zingawa tusubira mu nzu. Ni sawa ariko umeze neza. None koje wa kamera man. Man ndakuzaniye baby. Baby ya. Oyambia nambere byato kwanza man. Baby vuga kwigukunda. Ko muntu ubwoba man. Oya nta nakimwe ni baby. None baby man uraraba vyo ubwoba. Bakuzaniye baby kubuntu. Nega nta mahera tugusaba. Wait kwanza man. Mbe kamera ne yiki kandi. Iyi kamera tuzanye baby uraba amataye mwana asa bien. Nka baby ushaka. Asa bien man. Asa bien? Man. Umviriza rero. Umviriza kwanza. Ibaby banziramutse kwanza. Vipi? Muramutse nk'umuze rego uramuze. Vankubwire kwanza acha kwanza bitu. Kamera za nini brother? Hii kamera sinaleta baby. Baby nakuya rote. Hakuna kurudia nyuma ile valize ni yake. Ni yake? Subiri kwa Andy. Ngoja kwanza. Sibia kwangu brother. Ni kwako kweli lakini sasa ibaby ukinipiga watu banaona kure nzokwitwarira ibaby. Akira kwanza ibaby ije gutembera. Baby rifani. Izotahejo. Izotahejo? Ejo izocitaha. Si uko na vyumba vingi atarara mu chumba pembeni. Me mani bila kuje ngo ni taarifa kusenga mu. Sawa ngoya. Sister wambwiye hari kibazo nyabaki? yaranteye inda. Ushaka ikiwe uno mwanya? Ndayizanye kwa mwene. Banyu vyagenze gute? Banyirukanye. Sasa none bigende gute ubu mwanya? Yavyumvise ivyakora. Bro. Sasa hivi kweli Andy. Mimba. And agukuye muhira akuzana ngo ati nimpiga mimba. None gasha umukobwa ko atabesha. Kwanza we dai vipi kwanza? Mbejo ranzi. Ndakuzi ko twaryamanye. Ryari? Ubwo muvyirengagize kandi warambwiye ngo tugende kuryama. Ryari? Bro, hao wadada nao wengine watakawashusha jina la mtu. Okay? Sema unataka msaada gani kusaidie? Mimi sitaki msaada, nakuja kwenye mimba. Nataka waingize tu begi ndani. Sasa nakuja kwa papa mtoto. Brother. Nakuheshimu sana. Sivyo? Ndio azorazi juu kunumeze. Mimi mtu naheshimu mtu. Sivyo? Ila akitaka kunipandisha hasira unajua sana kwaka. Je, ndio mwana mbele mfisisha vuja hafi. Ndio urabizi. Sasa msingi kwanza, mbele ya yote nani alifungua mlango kwanza? Kusamu ingie. Siba tufungulia tu hata mwalifungu. Kwa nini uliingia bila taarifa yangu mimi? Taarifa bro, mimba iko ndani. Mimba ndio nini? Sasa kama una uhakika wewe? Una uhakika wewe? Ngoja. Swali moja. Mimba sio yako bro. Bro, sasa mimi nashanga. Sema kama alisahau njia, anasema hivi kama tulilala pamoja. Ilikuwa tulilala pamoja.
Angesema hivi, mimi nimepotea njia afu mimi nimuelekeze penye anataka kwenda nimuelekeze. Sasa ngo atumulize tusikie njia kwenye anataka kwenda. Ushaka kuja hehe wewe neza na neza? Je shaka arera umwana turi kumwe. Mubazi kwanza iyo nda ni yande? Ni yandi nda? Yuwawe nyene ngomba wirengagize. Nitwa nde? Witwa Brown. Braza sasa DM. Oya none man. DM ame long number bro. Ame long number. Wariko vyarashize. Sasa msingi ni kitu kimani hiki. Sivyo? Mwanamke sikatai namfahamu. Sina kwa kuna muzi. Ndamuzi. Mimi hiyo kwa sababu ngoma mimba mimi sibijui. Sivyo? Huyu mwanamke anatembea na import key. Hivi anajifikiria wale wanaume wote atembea nao. Alisema kama iko wanaume zaidi ya 15. Aliona mimi ndio maana kuletea mimba. Wanduri malizi wa 15. Wengine walipanda mimi hata nivune. Wengine walipanda mimi nivune. Haiwezekani. Cha msingi sasa. Mbe, Jackie wa nani? Gesi mtata china brother. Hamuiji. Wallahi sasa. Unaelewana mnyamjuani. Okay, unaambia basi jina lako nani basi? Nijue kabla ulijue. Cha msingi sasa. Kwa kisimu njia mlikulia nayo, brother, njia mlikulia nayo. Kwa sio lazima yote yaingilie mbele ya kamera. Okay? Mngekuja kawaida kamera. Sio kawaida, brother. Stoki hapa, mimi stoki hapa. Yale ndio nikwambia sawa, ndio watu kushusha jina la mtu. Okay? Kitu kimeanza kwambia. Dada njia ulikuja nayo naijua. Okay. Stoki hapa, stoki hapa. Njia ulikuja nayo naijua, brother. Cha msingi kisimu likuja kwanza unazilia mlango singi mnyomba. Uko polisi. Astoki asiendi. Yendo mwenye mimba. Sasa mimi naongea kwa upole. Brother, kwa kisimu likia mashauriana. Chukue mtu wako mwende naye nje. Sawa. Mimi kwenda ndaenda na ikiwezekana ndaenda naye hamna tatizo. Mimba sio yako lakini. Brother, mimi hiyo mimba sifahamu sijui hata. Sema apelekea kwa mwenye nayo. Okay. Unaona wafikiria mwenye. Nani wewe? Mbona nataka kujibijisha? Sio kubisha. Mimi hapa siko mu parquet. Siko na discuter na kila mtu wote. Okay? Cha msingi kitu kimoja nakwambia tu. Hashike mzigo wake. Haende nayo nje. Toka nje. Mimi stoki hapa. Ndo mwenye mimba, mimi stoki hapa. Adi, weke nje. Sikia kwanza. Ya kupigana. Kabla stoki hapa, mimi stoki hapa vitu gani? Sio ndo mwenye mimba. Ya kupigana abimo lakini. Brother. Mtoe nje mtu wako. Mimi hapa tashikana. Mimi stoki hapa. Aba sando banaitaga ba mama lao. Mama lao? Gari tuko Louis Mars. Njoo sawa mama lao sasa maana yake. Mimi stoki hapa. Toe nje mtu wako. Unaenda mlishikana mimi si Boruni uwe. Brother. Kwa upendo wenu, kwa kisimu likuja, mnajua kisimu likuja. Sivyo? Naomba kwa kisimu likuja. Dada yangu, chukua mzigo wako, toke nje. Au mimi na Brother. wewe kwanza man utaua mtu. Hapa atoke nje. Man utaua mtu. Mimi nakaua kama mtu brother. Kando yeye nje kama mtu. Kando yeye nje. Mtoto wako kwa mtumbu kazi ya. mimi niacha niue. Mama yangu birakaze byabi. Ngoja kwanza. Man utaua mtu. Brother, sitaki blague, sivyo? Ona, uje murugo. Ndakueleka brother. Fuate nje. Sasa ma unakuwa si Brother, soka hanze wewe. umviriza kwanza man. Umva gatoya. Umva gato. Umva gatoya man. Umviriza gatoya. Sha. Man. Anamrudi. Cameraman. Ona, umsikia? No, nje brother. Na wewe nje. Cameraman. Yebe gaya we. Oyo. Sasa man. Brother, ugaruka nga. Ndio nakucha mu mimba ndao wa mtu. Sitaki urofa, mimi sitaki mwanamke. Huyo mwangu simupendi ndio sigwanje nabivuze. Andi, nta magara kuja mu mpimba tuzosubira. Utangaha. Hakia munda wa mtu. Jana mu mpimba naho shaka tuzosubira undi musi. Sawa, changu singi. Hauko nundi musi. Surudi hapa brother. Mwikunda. Mukobwa mwiza. Tutahe kwanza dukirugwa mbere. Barakumena imbavu mama yangu. Ni muri baba ngo 15. Uri siri kwa ruyu none. None sio twaryamanye mu nyuma. Mu nyuma. No. Cyangwa no kwabonye afise naha aba bana. Oya nuyo nyene. Tutahere kwanza tuzomenya ingere dukenyura. Oya none je ncanjaye. Ndagusika. Tugendere uminda. Oya reka. Ahubwo urazi rero. Ndafise amajana ngahe ngaha. Uco ufata ikinga hari. None ncangenda. Oya, none muhiri wayo je ndahati. None ko banyirukanye muhira. Inda ni gwanje.
Utanguye rero kunzingura. none je nca mwibaraba Fata hagi mkinga canke imoto utahe muhira tuzosubira undi munsi bya twagize sivyo none. mabasi gende Ego. Bana migihumbi ngaho. Genda ufate haga canda mfise 10 cangarora. Beza nayo nyene. none ko nshonje None je nije naguteye inda. Urashonje. Umviriza rero dutahe muhira ubanza ufungure hama ucuta sivyo? Dana ndava Ariko ntugira. Duhejeje gusa kurya. Ucutaha mukobwa mimisi yabebesha mimba. sawa Dusubiremo. Duhejeje gusa kurya ucutaha. Rero systeme ni reka tugende muhira ufungure duce dutaha. Machani ngao. None mani, ubu naho turi mu ripango gwa. Turi wawe ngaha naho. Toka wewe. Ndagukeneye umukobwa ngao. Mani, reka uburofa mani. None twakubishije iwawe. Anzi twubane basi. Mani, umviriza nakubwiye. Turi wawe basi. Toka hapa. Twa turi kwibarabara none no kwibarabara tuhava. Machani ngao. Mani, twende bana. Iki gihungu cavuze ko kizoshira umuntu. Ndagiye mani, reka natsi moto ngende. Iki gihungu cavuze ko gishira umuntu mu mpimba. Je nta mima shaka kuja mu mani. Reka nigire basi, reka nigire. Cameraman, shika mikro yako twende. STV, every story matters.